Reka nsubire ndabaramutse nanabaha n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV yambonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino mu bisata vyose muri politike umutekano izivugwa mu butungane hagati y'akazi na muntu vyagiye biratangazwa mu binyamakuru n'ayandi menshi mutegerezwa kumenya. Turi kwigenekerezo rya kane z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Ayindi nkuru iriko iravugwa cane ni inkuru irabana n'inama idasanzwe igiye kubera mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo turiko turabashikiriza ino nkuru umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassani yamaze gushika mu gihugu c'u Burundi. Indege y'ico gihugu ikaba imushikanye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura. Mama Samia Suluhu Hassani akaba amaze gushika. Biritezwe ko abandi bakuru b'ibihugu, umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame, umukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni, umukuru w'igihugu ca Congo Tshisekedi Felix, umukuru w'igihugu ca Kenya akaba ari William Ruto, n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito ari nawe arongoye uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC bari buze gukoranira mu nama i Bujumbura. Ni inama yatumijwe ko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ari nawe hasanzwe yaramutswa iryo shirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Iyo nama ikaba yitezwe mu gisagara ca Bujumbura. N'ayandi makuru menshi cane rero turi buze kugenda turabashikiriza nuko abo bategetsi bagenda barashika ivyo bari buze kwigira muri iyo nama n'ibindi vyinshi muraza kugenda mubikurikira. Iyo nama irashobora kuba umuti w'ibibazo vy'umutekano biri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese biratanga umuti w'ikibazo cicuka kibi kiri hagati y'igihugu ca RDC n'igihugu c'u Rwanda, aho ibihugu vyompi vyagirizanya ko kimwe gifasha ikindi mu guhungabanya umutekano. Congo yagiriza u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23. Uwo muhari w'abagwanyi wa M23 ukaba uriko urafata ibice bitandukanye muri ico gihugu ca Congo. Amakuru mashasha kanavuga ko ingabo canke abasirikare ba M23 bamaze gushika mu gisagara ca Goma. Abanyagihugu bakaba batanguye guhunga ndetse ngo n'amabarabara yinjira mu gisagara ca Goma amwe akaba yugawe. Abipfuza kuja muri ico gisagara bafise uburyo bakoresha indege kugira bashike mu gisagara ca Goma. N'ibindi vyinshi turaza kubabwira, ariko nanone u Rwanda nago rwagiriza Congo ko iyo bayishigikiye abarwanyi ba FDLR n'umuhari w'abakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 bakaba barahungiye muri Congo, ariko bakaba barorera uko bagaruka mu gihugu guhungabanya umutekano. U Rwanda nago rukagiriza Congo rero ko ifasha abo baroberi, ariko nanone Congo iyo ikagiriza u Rwanda ko rufasha M23 ivyo u Rwanda rwamirira kure. Nibazo vy'umutekano bikomeye biri mu kuvugwa mu karere, akaba ariyo mpamvu nyamukuru yatumye iyo nama ikorana gihutihuti i Bujumbura. Umukuru w'igihugu ca Tanzania ubu turiko nyene turabatunganya ino nkuru ahejeje gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, aho aje kwitaba inama idasanzwe igira 20 ihuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, itegekanijwe kumukuba mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatandatu. Akabashitse akaba yakiriwe n'umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere. Iyo akaba ari amakuru yihuta tumaze kumenya muri kano kanya. Tugaruke kuri ino nama. I Bujumbura harava inyishu y'ibibazo bihanze akarere, ibibazo vy'umutekano. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'uburasirazuba EAC uyu munsi barateranira Bujumbura biga uko ibintu vyifashe mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo nkuko bitangazwa n'uwo muryango w'ibihugu. Ni nyuma y'imirwano ikaze imaze iminsi 5 hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 mu karere ka Masisi. Ibintu kandi bikaba vyarushijeho kumera nabi
ku baturage ibihumbi bahunga ingo zabo n'abasenyerwa kubera iyi mirwano. Umwuka warushijeho kuba mubi hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa Kigali ku buryo hari benshi batinya ko hashobora kuba intambara yeruye hagati yabo bombi. Abategetsi ba politike n'aba gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko igihugu cyabo kiri mu ntambara n'u Rwanda rwihishe mu mutwe wa M23. Ibi Kigali irabihakana. Abategetsi ba Kigali nabo bakaba bashinja leta ya Kongo gukorana n'imitwe irimwo FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no kwibasira ubwoko bw'abatutsi muri Kivu ya ruguru. Kinshasa nayo irabihakana ibi bivugwa. Hagati aho mu mirwano yabaye muri iki cyumweru, inyeshyamba za M23 zigaruriye ibindi bice bitandukanye muri teritwari ya Masisi. Umuvugizi wazo avuga ko batari kure y'umujyi muto wa Sake uri ku ntera ya kilometero 25 mu burengerazuba bwa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Inzira y'uburengerazuba niyo gusa isigaye y'ubutaka ihuza umujyi wa Goma n'ibice vya Masisi na Walikale, ahava ibicuruzwa vyiganjemo cane ibiribwa, kuko indi mihanda mikuru ihuza uyu mujyi n'imijyi nka Butembo, Rucuru, Kicanga, Beni n'imipaka ya Bunagana na Ishasha yafashwe na M23. Niki gishobora kuva i Bujumbura? Amasezerano y'amahoro ya Rwanda ategeka M23 kurekura aho yafashe no gusubira mu birindiro vyayo vya mbere y'iyi mirwano yubuye mu mwaka ushize. Agategeka kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukemura ikibazo cy'impunzi biboneka ko kugeza ubu atubahirijwe. Impande zombi zishinjanya kwica ayo masezerano. M23 ivuga ko ingabo za leta arizo zakomeje kuyigabaho ibitero ikirengera kandi ikazikurikirana igamije gucecekesha imbunda aho ziri. Kinshasa yagiriza Kigali gukomeza gufasha M23 nubwo bwose yasabwe kubireka. Kigali ikagiriza Kinshasa kutagira ico ikora ku kibazo c'impunzi no gukomeza gufatanya na FDLR. Perezida Tshisekedi yavuze ko atazaganira n'umutwe wa M23 yitwiterabwoba, kandi ashyira ingufu mu kwinjiza ugwaruka mu ngabo ruje kurengera igihugu kuko catewe n'u Rwanda nk'uko abivuga. Inyeshamba za M23 zivuga ko zipfuza ibiganiro bitaziguye na leta ya Tshisekedi kugira ngo barangize aya makimbirane mu mahoro. Perezida Tshisekedi na Kagame baheruka guhura umwaka ushize kuri iki kibazo, ariko nta musaruro ugaragara wavuyemwo uravye uko ibintu vyifashe ubu. Muri iki gihe Tshisekedi yashize inguvu mu kumvisha amakungu ko RDC yatewe n'u Rwanda, akayasaba kurufatira ibihano. Gusa ibiganiro vyabo buri gihe biba bitanga icyizere cyo guhindura ibintu. N'ubwa mbere aba bategetsi bagiye guhurira i Bujumbura kuri iki kibazo. Hano Tshisekedi ashobora gusaba Kagame guhagarika gufasha M23 nk'uko abimwagiriza. Kagame nawe ashobora kumusaba gukemura ikibazo ca FDLR, kwita ku kibazo c'ihohoterwa ku banyekongo bavuga ikinyarwanda cane abatutsi gitera ubuhunzi kuri bo, ari naco M23 ivuga ko ari wo muzi waya makimbirane. Abo bompi mu gihe bateranira hagati y'aba Perezida Ruto, Samia Suluhu, Ndayishimiye na Museveni bagomba kuba bazi neza ivy'aya makimbirane. Birashoboka ko ibiganiro bishobora gutanga umusaruro. Gusa ibiganiro bimaze kuba kuri aya makimbirane ni byinshi, ndetse vyerekana ko kuganira ari kimwe no gushira mu ngiro
ivyaganiriweho kikaba ikindi. Ivyo rero bikaba bibaye, ivyo biganiro vyitezwe i Bujumbura bikaba bigiye kuba mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yirukanye abasirikare b'u Rwanda bari muri eta majoro ya EAC mu ngabo za EAC zagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu ca Kongo. Igisirikare ca Kongo FARDC catangaje ko ku mpamvu z'umutekano categetse ingabo z'akarere EACRF ziri muri ico gihugu gusubiza mu gihugu cabo ba ofisiye b'u Rwanda bari muri eta majoro y'izo ngabo iri i Goma. Itangazo ry'umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo General Major Sylvain Ekenge rivuga ko abo basirikari bamaze gusubira mu gihugu cabo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga kandi ko kubera ivyo u Rwanda rwahishe ruhamagaza kubera ivyo muranunga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga kandi ko kubera ivyo u Rwanda rwahise ruhamagaza aba ofisiye barwo bose bari mu nzego z'ubugenzuzi zihuriweho n'ibihugu vy'akarere zikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'igisirikare c'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga mu butumwa bwanditse yabwiye BBC ati si u Rwanda rwahamagaje ba ofisiye barwo, ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabirukanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze ko u Rwanda rwohereza ingabo zarwo muri EACRF irushinja kugira uruhare mu mirwano yishamiranije na M23. Gusa bamwe muri ba ofisiye b'u Rwanda bari mu bagize ubuyobozi bw'izi ngabo z'akarere. Bamwe muri ba ofisiye b'u Rwanda kandi bari mu bagize itsinda ry'ubugenzuzi n'iperereza ku bibazo by'umutekano ku mipaka y'ibi bihugu rizwi nka Expanded Joint Verification Mechanism. Iryo ni itsinda rikorera i Goma ryashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2012 rishamikiye ku ihuriro mpuzamakungu ku karere k'ibiyaga bigari International Conference on Great Lakes Region, ririmo abasirikare b'ibihugu vy'akarere. Ibivugwa n'uruhande rwa RDC bibaye mu gihe hitezwe iperereza rya EGVM ku iraswa ry'indege ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi y'ikibuga c'indege ca Goma. U Rwanda ruvuga ko yari yavogereye ikirere carwo, naho Kongo ikavuga ko itari yakivogereye. Bibaye kandi mu gihe umwuka urushaho kuba mubi hagati y'ibihugu vyompi n'imirwano y'inyeshamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje muri teritwari ya Masisi. Kinshasa ikaba rero ishinja Kigali gufasha M23, ivyo Kigali yakomeje kuhakana. None rero abantu hakabibaza nimba inama igiye kubera i Bujumbura iri buze gutanga umuti w'ikibazo canke se hari buze kuboneka ibiganiro bishobora gufasha kugarura amahoro. Ubu turiko turavugana nanone indi nkuru imaze kudushikira nuko umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto nawe ahejeje kwakirwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye Bujumbura n'umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo imigabo n'imigambi y'iyinjira ry'u Burundi mu muryango Afrika y'ubuseruko. Ezekiel Nibigira akaba nawe nyene yitabiriye inama idasanzwe igira 22 ihuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, itegekanijwe kubera ku kirimba c'umukuru w'igihugu citiriwe Ntare Rushatsi ngaha mu Burundi. Aho rero akaba ariho mukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto nawe ahejeje gushika. Abandi bakuru b'ibihugu bari bushike canke vyitezwe ko bari Bujumbura n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame, n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi, n'uwa Uganda mukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni. Amakuru tugenda tubashikiriza ikibiriraho uko bigenda biratangazwa ko abakuru b'ibihugu bagenda barashika, turagenda turabaha ido nido tubabwira vyose ukuntu vyifashe.
banywanyi bacu rero mu kanya turaza tubabwira abandi bakuru b'ibihugu bamaze gushika, tunabaha edo nido ku birabana n'abandi bategetsi bariko barashika ka mu gihugu c'u Burundi bitavye inama idasanzwe rihuza abo bakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko.